haleluya. Iyo wiyumviriye amakuru y'ibyo twumvise, abo tunigana n'abo turiko turagwana, ariko uyu munsi tukaba tugihana, ntabwo ubona ubushobozi bw'Imana. Iyo wiyumviriye ibiguhiga, iyo wiyumviriye ibikurondera, babarozi bakorana ikuzimu bagakorana. Numvise amazina y'abantu benshi b'abadayimoni baganza isi y'umwiza, barondera wewe, bagwanya wewe. Uyu munsi ukaba ugihari, uyu munsi ukaba ugisenga. Aho naho haguruka mbatere haleluya. Gerageza urabe wowe bareze ukarogwa n'abantu bakomeye cyane nka kurya, ariko uyu munsi ukaba ukiriho. Uri mu bwiza bw'Imana, uri mu gitutu cy'Imana, uri mu mbabazi z'Imana, uri mu rukundo rw'Imana. Yesu arahari ngo agutabare, Yesu arahari ngo agutabare. Ijuru rirafise abamarayika. Ayayaya, Imana yaguhaye ubushobozi buruta ubundi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mama urabyibutse vrema, wowe urabyibutse vrema. Raba inda yawe ivugiramo ibikere. Tumvise ko hari ibikoko bikorana n'abarozi. Inda yawe avugiramo ibikere binini, ivugiramo ubukere butoyi, umusonga kwa kundi, abadayimoni bakakwica kwa kundi. Ariko ubushobozi Imana yaduhaye ukaba bwaragutabaye, ukaba ukiriho. Inda yawe irimo ibikere, ibikere bivugira muri wowe bito na bito. Haleluya! Ariko nta muntu yibutse ko yarozwe akaba agiharirwa ati niba uririmba tere umuntu yarozwe na ba bakuru bumvise bamwe b'amazina atandukanye, bamwe babandi bakweguka, ariko ukaba uhari barara barakuniga ufise n'ituro ryinshi muri tani. Umuntu yoba yararozwe uyu munsi akaba agihari, bakamugira inama, ibihugu bikahaguruka bakamutangira ibimazi hirya no hino, abarozi bagakorana, barara bicaye ku bwawe, ariko uracariho, barabipanga bikanka, ariko uracariho. Uyu munsi uba warapfuye, ariko ayayaya wavyibuka kandi turodeshimye. Have Satani ishengero rifise nyenejo rabesha. Have
abari ku ruhande rw'Imana haleluya, abari mu bw'imbaraga bw'isumba byose haleluya. ariko nta muntu ariko abafashwa kure, nta muntu ari mu bwigobeko bw'isumba byose, nta muntu ari mu mutaka w'Imana, nta muntu ari mu mwumvuri w'Imana, nta muntu anyegejwe na data, nta muntu arinjwe ayaya. Shetani ararora apanga ibintu byinshi cyane ku buzima bwawe, ariko uko abipanga niko ijuru naryo riko rirapanga ibintu. Reka dusome ijambo ry'Imana, tome ijambo ry'Imana dufise. Intumbero dufise ni gute Imana ikorana n'umuntu wayo. Ndagomba kumenya ingene Imana ikora ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Kugira Imana ikorane nawe hari igisabwa kandi kikuvako. Dusomere Abami ba kabiri igice cya 4 ure ku murongo wa mbere uragira ku murongo w'indwi unyarutse. Ni gute Imana ishobora gukorana n'abantu bayo. Uragomba kumenya ingene Imana ikorana n'abantu bayo. Amen. Sawa. Bukeye aza umugore kuri Elisa. Umugabo wiwe yari wo mu biga ibyo kuvugishwa. Ndiyo. Aramutakambira. Ati umusabyi wawe ariwe mugabo wanje yarapfuye. Yego. Kandi urazi ko yubaha Uhoraho. None utwishyuza araje. Kandi agomba gutwara abahungu banje bombi babagira abagurano biwe. Elisa aramubaza ati none nogukorera iki? Ndakubaza hari icyo wowe ufise imuhira? Nawe tumusabyi wawe ntacyo mfise imuhira atari urwabya n'utuvuta twa elayo. Aramwishyura ati genda urabe ibyo utira mu babanyi bawe biri gusa. Sawa. Kandi ntutire bike. Weze winjire mu nzu wiyugarane hamwe n'abana bawe, ayo mavuta uyasuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye urabaho gitereka. Nuko uyirari abigenza kuno ariyugara nabo n'abana biwe bamuhereza ibyo bintu nawe abisukamo. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati n'ikindi. Aramwishyura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta acarareka kuza, maze aragenda abibarira wa muntu w'Imana. Nawe aramwishyura ati genda ushore ayo mavuta wishyure umwenda wawe, ayasigaye agutunge n'abana bawe. Amen. Ukomera amashi ijambo ry'Imana. Hano tubona amakuru y'abantu batatu. Umwe yitwa umukozi w'Imana, tumvise yitwa Elisa. Ugira kabiri yari umudamu w'umupfakazi. Ugira gatatu yari umukozi w'Imana yapfuye. Uwo mugore mu yandi majambo yari umupfakazi. Yesu adufashe. Agera mu bihe uyu mudamu asanga afise ideni, arabura ikintu na kimwe ashobora gukoresha kugira ngo iryo deni ryishyurwe. Hanyuma uyu mugore avuga ati nta handi ndibuje, nkwiye kuja ku mukozi w'Imana ndamwiganire ndabe icyo yodufashe. Imana idufashe cyane. Niko ndavuga ngo ni gute Imana ishobora gukorana n'abantu bayo. Nagomba nkubwire ko Imana yo mu ijuru
irafise umugambi wo gukorera abantu ibyiza, kandi Imana ntabwo yigeze ibura ibyo ihereza abantu bayo. Ibyiza irabifise, ibintu birahari, biruzuye, kandi ibyiza birahari, kandi ibyo Imana igomba gukorera abantu birahari. Mugabo Imana irakeneye na wewe kugira iyerekwa, kugira Imana ikorere ku iyerekwa ufise. Aka kantu urakumva neza. Turahaye kaze mwebwe mwese abari hano n'abamaze kuja ku murongo hariya bari ku murongo bariko baradukurikirana kuri Zoom. Imana irahumugisha cyane, ndazi ko muza gufashwa. Imana irakeneye iyerekwa ryawe mu izina. Tera haleluya. Imana ishobora kuguha indya ngo uziteke, indya zidatetse, ariko ntizozi gutekera, birasaba kuziteka. Urakeneye iyerekwa ryawe. Alo, haleluya. Hari abantu bishwe n'ibibazo, ariko kandi Imana yarabahaye inzira zose, ariko barabuze iyerekwa kugira ngo bashobore gushika ku ntumbero. Kandi ndabibutse ko uyu mwaka ari umwaka wo gushika ku ntumbero. Ayaya, uyu mwaka ni umwaka intumbero ufise ntayonze. Ushobora kuba ufise intumbero yo kudandaza, intumbero yo kurongorwa, intumbero yo kubaka inzu, intumbero yo kuba umukozi w'Imana mu rwego rukomeye, intumbero yo kubohoka, intumbero yose waba wifuza ko Imana ibasha kugushikanako, nawe birasaba kugira iyerekwa. Kandi niwagira iyerekwa urasanga hari ibintu byikoze mu izina yo. Hari ahantu taraza mugabo ngomba tuhashike mu kanya gatoya. Uyu mugore acagenda ku mukozi w'Imana, iyerekwa rimwe yagize gusa, yamenye ngo ndabizi umukozi w'Imana hari icyo abasha kumfasha. Imana ibaha umugisha mwagize iyerekwa ryo kuza muri repentance. Imana ibaha umugisha mwagize iyerekwa ryo kuja kuri YouTube kugira ngo mukurikirane irindi yerekwa. Imana ibaha umugisha mwagize iyerekwa ryo kuja kuri Zoom na Facebook kugira ngo Imana ibahishurire ahantu ubutunzi bwanyu buri. Ego ubutunzi burahari, mwari mubuze iyerekwa, kandi ikinzanye no guhishura ubutunzi bwanyu n'inyishu zawe. Urashobora gutera iyindi haleluya. Uyu mugore ngo aragenda, agezeho ashikira umukozi w'Imana Elisa, akavura ime gatoya. Ahageze aramubarira ati, mukozi w'Imana, ndazi ko ushoboye byose, ndazi ko uri umuntu yahamagawe n'Imana, ariko kandi jewe ubwanje abana bagomba babantwara, bamwe afitiye ideni baje kunyishyuza, nabuze icyo ndabaha, barahiye ngo kubw'ideni mfise batwara abana baje. None ndabigenza gute? Nabuze ancira nayo mira, none ndabigenza gute? Umukozi w'Imana icyambere yamubariye ngo ufise iki muhira. Yamubajije ngo ufise nagomba kubaza nawe ngo ufise iki. Imana idufashe cyane. Haleluya. Aramubarira ngo ufise iki? No kubaza nawe kubaranya amadeni ufise iki? Kubuza amahoro ufise iki? Kubatanja buki ufise iki? Aramubaza ngo ufise iki? Umugore ngo nta kintu na kimwe ufise imbere n'inyuma. Haleluya. Ufise iki? Aravuga ngo nta kintu ufise, ariko ikinezera nuko atarabizi. Ujya birashoboka ko ataco yari afise, ariko jewe ndagifise, nawe nawe utakibona uragifise. Naho uri mw'ibohero hari icyo ufise cyo kubohora. Naho wabuze inzira, naho utabona yuje niyumva, hari icyo ufise cyo gutabara mwene data. Haleluya. Aramubwira ngo nta kintu ufise. Ufise iki? Ufise iki? Haleluya. Aramubwira ngo nta kintu ufise, ariko icyo ufise ni kimwe, icyambere nuko umugabo wanje nari mfise yari yarakoreye Imana. Haleluya. Abantu bose cyubara tunamwese. Nimba hari umuntu ariko arakorera Imana, iyo ni fondasiyo y'ikintu kimufise. Gishobora kukuvugira, gishobora kukubohora,
gishobora kugutabara, kuko ibikorwa uri kurakora ntabwo biriko biratakara, birafise ahantu bija mu bwami bw'Imana, kandi ibikorwa biravuga. Haleluya. Aravuga ngo icyambere mfise, umugabo wanje yari yarakoreye iki? Imana. Icya kabiri, umugabo wanje yubaha iki? Imana. Aka kantu rero kangoreye cyane. Umugabo wanje yubaha Imana. Mu bintu ufise mwene data bishobora kugutabara, icyambere no kubaha Imana. Naho yoba atamahera ufise, naho woba wazazaniwe ibintu byapfuye, kubaha Imana birayinezera, kubaha Imana birayinezera. Inezero umuntu ikora mu bikorwa igakurayo kadonzi zikayihereza umuntu. Kubaha Imana birayinezera. Haleluya. Aravuga ngo icyambere nari ifise mu byo umugabo wanjye yari afise, yubaha Imana. Imana igushoboze kubaha Imana. Imana iguhe fondasiyo y'ubuzima bwawe. Uri umuntu wubaha iki? Imana. Wubaha Imana. Ako kantu n'akantu gafatika, ako n'akantu gakomeye cyane, gashobora kugushikana ahantu amafaranga atokugeza, amashuri atokugeza. Ako gashobora kukujabukana uruzi rwuzuye, ukajabukira ku mazi ugenda kubwo kubaha iki? Imana. Nta muntu ari hano ariko aratahura ikintu gikomeye umukozi w'Imana uyu mudamu yari afise. Avuga ngo ikintu nzi yari afise, kandi nanjye cyabaye fondasiyo y'ukuri, ikintu ndamuzi ko cyatumye nzi imbere yawe. Iyo nza kuba tubasha Imana, iyo aba yaramaramaje abakozi bayo, iyo nza kuba atabaye umwizigirwa, ntabwo nari kuza imbere y'intumwa. Ariko namenye yuko yaresheje Imana icubahiro, namenye yuko yubahishije Imana, namenye yuko yubaha Imana. Ibyo binteye kuza ku ntumwa yayo kugira ngo ngire icyo ndamubarira. Ndabizi nk'umuserukizi w'Imana, icyaza kubwira Imana yubashe, nanjye iragira icyo imbarira. Yo, haleluya. Oya, haleluya. Mu minsi kubaho kwawe urwanya intambara yo kubaha iki? Imana. Mbega kubaha Imana ni iki? Kubaha Imana si kujya umuntu ashobora kugenda ngo yicishe bugufi ngo nukubaha Imana. Kubaha Imana ni gutinya icyaha. Kubaha Imana no gukora ibikorwa byayo. Kubaha Imana no gukora ubugombe bwayo. Kubaha Imana no kwitandukanya n'ikica. Icyaha n'igisa naco n'ibyagezwe byo iby'Imana yanka, ukabiba kure yabyo, ukaba mu butonde bw'Imana, ukabura umuntu akijijwe kandi atifatanya n'amanyanga, ukabura umuntu Imana iraba ikavuga neza ngo nitegereje mu bantu bose nsanga hari umuntu anyubaha. Kumwe yaraba Yobu ikamubwira ngo by'ukuri, haleluya, iramubona ko mwubaha, iraraba umukozi wayo, iravuga ko mwubaha. Imana igushoboze. N'iki gihe abantu nibubaha Imana, naho bayubaha ku munwa gusa, ariko nibayubaha mu kuri no mu kuyubahisha mu byo bakora. Fondasiyo yo kuramba, fondasiyo y'ubuzima, fondasiyo y'umunezero, fondasiyo y'amahoro, fondasiyo y'uko abadayimoni batakugira ko ubushobozi ni ukubaha iki? Imana. Umukozi w'Imana baramubonye ati sawa, icyo ni ikintu gifatika. Imana ishimwe cyane. Yubaha Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3, turaba umuntu yubasha Imana ageze ku igihe yavuga ngo ufise iki? Imana ufise iki? Ufise iki? Mbega ufise iki? Byakozwe n'intumwa 3, uhere ku murongo wa 5, cyakwera ku murongo wa 1 nuko umwanya uri kuracusha. Hera ku wa 6 n'uw'indwi n'uw'umunani n'uw'icenda. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntabyo mfise. Dushobora kuba tutasomye neza cyangwa tutatahuye ibyo ari byo. Hera ku murongo wa 1 wiyaranje unyaruke ndabizi urabishoboye. Petero na Yohana bariko baratunga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Saa 9. Haleluya. Umuntu yarema ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina
sawa yamaterugwa bakamushira mu irembo ry'urusengero rwitwa Bwiza kugira ngo asenge abinjira mu rusengero. Uyabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero arabasenga ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso na Yohana ndiyo aramubarira ati turabe abashaka ku mutima agira ngo hari icyo bamuha. Yego cyane. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntabyo mfise. Yego ariko icyo mfise ndakiguha. Ni izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi icyo mfise ndagomba kukibaha. Banga ni izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi ako kandi ibirenge byiwe n'ingingo zabyo bica birakomera arabaduka arahagarara ndiyo atangura gutambuka yinjirana nabo mu rusengero kabisa atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana baratangara bamenye ko ariwe yahora yicara ku irembo ry'urusengero rwitwa Bwiza kabisa asegerereza barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeko. Haleluya. Amen. Ukomera amashyi Mwami Yesu. Umukozi w'Imana uyu muntu bibitubwiye ngo yari kimuga, yavutse yaramugaye, amaguru yiwe n'amaboko yaradadaraye, kandi ibikorwa byiwe byari gusaba gusegerereza. Birashoboka ko nawe ubuzima urimo ari bwo gusegerereza. Birashoboka ko nama utamugaye mu buryo bugaragara, ariko mwisi y'ubutunzi, mwisi y'ugukundwa, mwisi yo kwemegwa, mwisi mu yindi si itaboneka waramugaye, uri kimuga, urakeneye guhura n'umuntu afise ikintu gishobora kuguha ubundi buzima. Haleluya. Narimuze ngo uyu munsi icyo mfise hari abantu ngiye kugiha uyu munsi. Icyo kimuga kibonye abakozi b'Imana Petero na Yohana ngo kibahanga amaso, ngo bibaza yuko wewe mu migambi yiwe ko ari gusaba amafaranga. Uyu munsi n'amafaranga ndayafise ndayabaha. Haleluya. Arifuza agakiza n'amafaranga. Haleluya. Arifuza gukira n'amafaranga n'amahoro. Haleluya. Reka ndababaza, ujya muntu iyo bamuha amafaranga hari icyo bari kuba bamuhaye cy'umumaro ga yewe kuva avuka ntibari baramuhaye amafaranga, hari ntiyagumye aza gusaba asaba, ariko icyo bamuhaye cyahagaritse gusubira kuja gusegerereza. Uyu munsi hari icyo ukwiye kuronka, nigihagarika gusegerereza, nigihagarika kwama wiyabira, nigihagarika umubabaro n'agahinda urimo. Icyo ukwiye kuronka ikintu gikwiye kurenuvera ubuzima bwawe. Haleluya. Aramubwira ngo haguruka. Uwo mwanya nyine gacara haguruka, amaboko amaguru yari yarazitanye, aca arazitanuka, ngo aca arahaguruka, aca aramubwira ati tambuka, aca aratambuka, ati genda, aca aragenda, ati terera hejuru, aca ariterera hejuru. Uyu munsi ahantu bakuboheye wamumaze nk'igiti, ndavuze ngo haguruka mu izina. Abari hari inyuma. Haleluya. Mu bushobozi bw'iki gicaniro cya repentance, mu bushobozi bw'Imana yahamagaye intumwa, Pastor Nduwimana